Haleluya! Murashobora kuvuga cyane. Haleluya! Aha! Murazi yuko naciye muri iri janse. Muri iri janse kwa muganga. Hari icyo nabimenye ko twari kuzana na madamu nari nabisezeranye ejo, yageze ku saha yo kuza acagira ingorane ku kazi agumayo, n'abandi twari kuzana na mugabo twazananye n'umukuru w'abaririmbyi agire gutya. Okay, reka twinjire mu ijambo ry'Imana. Dusome igitabo ca kabiri c'ivyo ku ngoma z'abami, 2 Chroniques. Nchasaba musomye nari haba ngosome. Yes. 2 Chroniques chapitre 20. Were kuri uyu murongo nyene wa mbere ndakubwiraho uhagarikira, hanyuma twimuke kuri no nsinzi yabaye kwa Yehoshafati kubwo gusenga kwiwe. Nonge gushima kandi mbere yuko asoma ariko arahazingurura kuva ku munsi w'ejo mumpa ikaze urongozi bw'ishengero ndabashimira, shimira kandi namwebwe mwese twabanye. Aho tutabanye turaza kuguruka ku gice ca kabiri. Igice ca mbere ngira ngo singaruka ko cyane, ariko turaza guhwanya kuko turi mu mwemi imwe. Guhera ku murongo wa mbere. Hanyuma y'ivyo abanyamowabu n'abamoni hamwe n'abimayoni bamwe batera Yehoshafati ngo bamurwanye. Maze haza imburi zibarira Yehoshafati ziti uratewe. Haje ingabo nyinshi z'isinzi zivuye i Siriya hakurya y'ikiyaga, kandi ubu zigeze i Hasasoni Tamari ariho En-Gedi. Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho. Yehoshafati agira ubwoba, hariho ubwoba positive. Hariho ubwoba positive, hariho n'ubwoba negative. Ubwoba negative burasambura, ni bumwe buvamwo kwikengera, umuntu akisuzugura, umuntu agahunga, umuntu agacagwana mu mubiri. Mugabo ubu bwoba ni tradiction igoye, nitwobwita ubwoba, ni yindi reaction yagize. Imana ibabarira abantu batradurire kino kiruna. Agira ubwoba. Yehoshafati agira ubwoba. Yehoshafati agira ubwoba, acagira umwete wo kurondera Uhoraho. Ariko bese novuga ngo yagize ubwoba, novuga ngo yagize uruhagarara. Gwingene igihugu kigomba gitegwe, gwingene abantu bagomba bononekare. Ubwo ruhagarara ko kumva iyo situation ndayimetriza gute? Aja umwete wo kurondera Uhoraho. Umwete wo kurondera Uhoraho. Ashinga umunsi wo kwisonzesha mu Buyuda hose. Maze abayuda bose bakoranira hamwe ngo basabe Uhoraho abatabare. Kuko nuko bava mu bisagara byose vy'i Buyuda bazanywe no kurondera Uhoraho. Maze Yehoshafati ahagarara mu ikoraniro ry'abayuda n'ab'i Yerusalemu aho nyene ku ngoro y'Uhoraho, ahahanganye n'urugo rushasha. Arasenga ati, ewe Uhoraho Mana y'abasogokuruza, none si wewe Mana yo mw'ijuru? Si wewe ugaba abami bose b'abanyamahanga? Mu kuboko kwawe harimwo ububasha n'inkomezi bituma atawo guhagarara imbere. None ga Mana yacu, si wewe wirukanye ababa muri iki gihugu imbere y'abantu bawe b'Abisirayeli
ukagiha uruvyaro rwa Aburahamu umukunzi wawe ibihe byose, bakakibamo, bakakikubakiramo ingoro y'izina ryawe, bagasenga bati ibyago ntibyadutera, inkota, igihano, ikiza canke inzara, tuzoza duhagarare imbere y'ingoro n'imbere yawe, kuko izina ryawe riri muri iyi ngoro, tugutakambire nk'uko tuzoba tumerewe nabi, nawe uzokumva udutabare. Nuko Ehera Abamori n'Abanyamowabu n'abo ku misozi Seyiri, abo wari warabujije Abisirayeli ngo ntibabatere, hamwe n'abava mu gihugu ca Egiputa bagaca hirya ntibabarandure, none raba ivyo batwishuye, baje kutwirukana mu itongo ryawe iryo waduhaye ngo turyegukire. Ewe Mana yacu, mbega none ni wobacira k'urubanza, kuko atankomezi dufise zo kugwanya iki gitero kingana gityo kije kidutera, kandi turabuze icyo twokora, ariko ni wewe duhanze amaso. Nuko Abayuda bose bahagarara imbere y'Uhoraho, bari kumwe n'utwana twabo duto duto n'abagore babo n'abana babo bakuze. Maze Mpwemu w'Uhoraho aza kuri Yahaziyeli mwene Zekariya, Zekariya wa Benaya, Benaya wa Yeyeli, Yeyeli wa Matananiya, Umulewi umwe wo mu ba Asafu, amuza ko aho yari ari hagati muri iryo koraniro, aravuga ati nimutega amatwi yemwe Bayuda mwese, namwe ab'i Yerusalemu, nawe mwami Yehoshafati, uku niko Uhoraho avuze, naco mutinya ngo mucike ivutu ku bw'ayo masinzi y'ingabo, kuko intambara atari yanyu ariko ni iy'Imana. Ejo muzomanuke mubatege, rabo bariko baraduga akadugo k'isisi, muzobasanga aho ikiyaga giherera aharabana n'ubugaragwa bw'i Yeruweli. Muri iyo ntambara ntimuzorinda kugwana, ariko muzotonda urugamba, mwihagararire gusa, murabe agakiza Uhoraho azobakirisha, yemwe Bayuda namwe b'i Yerusalemu. Ntimuzotinye canke ngo mucike ivutu, ejo muzoje kubatera, kuko Uhoraho azoba ari kumwe namwe. Amen. Maze Yehoshafati yunamika amaso, akubita inkoro hasi, n'Abayuda bose n'ab'i Yerusalemu barunama bashika hasi imbere y'Uhoraho baramusenga. Maze Abalewi bo mu Bakohati n'abo mu Bakora bava hasi ngo batazire Uhoraho Imana y'Abisirayeli, bavuga n'ijwi rirenga cane. Bukeye bwaho barazinduka bafata inzira ngo baje mu bugaragwa bw'Itekowa. Bagitangura kugenda, Yehoshafati ahagarara ngaho aravuga ati nimuntege amatwi yemwe Bayuda namwe ab'i Yerusalemu, mwizere Uhoraho Imana yanyu mubone gukomera, mwizere n'abavugishwa nawe mubone gutsinda. Nuko amaze kuja inama n'abantu, ashiraho abo kuririmbira Uhoraho no kumutazira, bashazishije ukwera, kugira ngo bagendere imbere y'ingabo baririmbe bati nimushime Uhoraho, kuko imbabazi ziwe zamaho ibihe bidashira. Nuko bagitangura kuririmba no gutazira Uhoraho no gutazira Uhoraho, ashiraho abo gutera bari baje gutera i Buyuda, aribo Bamoni, Abanyamowabu n'abavuye ku misozi Seyiri, baca basubiranamwo, kuko Abamoni n'Abanyamowabu bace bahindukirana abavuye ku musozi Seyiri kugira ngo babice babageseze. Nuko bamaze guherengeteza abo Baseyiri bisubiraniramwo ubwabo, umuntu wese n'uwundi bashiranako baricana. Tubandanye.
hanyuma abayuda bashize ku munara wo gucungera ko wo mu bugaragwa, bagize ngo bararaba ayo masinzi y'ingabo, basanga n'imirambi ikango hasi atawarushe akira n'umwe. Maze Yehoshafati n'ingabo ziwe bagiye ngo bisahurire isahu, bahasanga ibitungwa byinshi, ibintu byinshi, impuzu n'udusharizo tw'igiciro. Nuko bamaze kubakoba bibananira kubitwara kuko byari byinshi, bamara iminsi 3 bisahura isahu kuko byari sinzi. Ku munsi ugira 4 bakoranira mu kiyaya cy'i Beraka, bahashimira Uhoraho, nico cyatumye aho hantu hitwa ikiyaya cy'i Beraka gushitsa n'ubu. Nuko bava ku rugamba abayuda n'ab'i Yerusalemu bose, Yehoshafati abagiye imbere, basubira i Yerusalemu banezerewe kuko Uhoraho yatsinze abansi babo. Nuko bashika i Yerusalemu bavuza amakembe, inanga, inzumbete, bashika ku ngoro y'Uhoraho, maze ubwoba buvuye ku Mana bufata abami bo mu bihugu byose. Bumvise yuko Uhoraho yagwanije abansi b'Abisirayeli, nuko igihugu ca Yehoshafati kigira impore, kuko Imana yiwe yari imuhaye umutekano impande zose. Amashyi ku mwami Imana. Amen. Haleluya. Ejo twariko twiga amajambo ajanye n'ubushobozi bwo gusenga. Aha ninjiye muri rappel. Twavuze yuko gusenga haba mu isezerano rya kera, mu isezerano rishasha, kugeza n'abizera buno munsi mu binjana biheze nabo turi kumwe uno munsi, gusenga nibwo buryo bwonyene abantu baganiramwo n'Imana. Nico kigwanishwa kiza imbere y'ibindi byose mu ntambara y'imwemu. Gusenga kandi twarabonye yuko ari guhema. Iyo umuntu ahagaritse guhema abapfuye. Umuntu ahagaritse gusenga aba nawe nyine apfuye mu buryo bw'imwemu. Iyo abantu b'Imana basenze, haba ibitangaza, haba utwumiza. Ibyo twabibonye ejo turiko turarabira hamwe ingene ishengero rya mbere ryasenze, hakaba ibitangaza. Ihiraba nungaha nyine. Ntimwabonye ibintu byapfuyemo? Kuko gusenga kwa bano bantu. Uno musinza kuvuga ku gutonda urugamba rwo gusenga, mugabo reka nsubire vyondere hajya nyene ejo twari ndaba numwishe. Ubushobozi bw'amasengesho. Aba bantu barasenze, havuyemo ibintu bishika hafi 4 canke 5. Icambere cavuyemo, ijuru ryarugurutse, bisa na bimwe byejo, Imana ivugana nabo. Haje haguruka umuvugishwa Zayeli, arababwira ati najo mutinya canke murandu ku mutima, mwebwe nimwihagarariye gusa mutonde urugamba, kuko intambara atari iyanyu ari iy'Uhoraho. Mbega iryo jwi ry'Imana niriryoshe, mbega iryo jwi ry'Imana nirihimba. Iyo abantu basenze, ijuru ririuguruka, bakumva amakuru y'ijuru, ya Mana babwira nayo ikavuga. Bari batanguye gusenga, le contenu de la prière est là. Ingene badegajije isengesho ryiza, naryo ririmwo ibice nka 4 nyene vy'ivyo babwiye Imana muri iryo sengesho. Haleluya. Imbere ya byose bahimbaje Imana, bataziriye Imana. Reka ndabike ndabigarukako. Haleluya. Ijuru ryarugurutse, bavugana n'Imana, irababwira uburyo bifata nico bakwiye gukora. Cyo ni cyambere. Nibabwiwe ngo mutonde urugamba, ejo mu gatondo mugende kubatega. Ubwo bwari ubuhanuzi, mugabo ubwo buhanuzi ntibwari clair.
iki ni igicapo c'amasengesho menshi abera abizera dusenga, Imana ikavuga ngo ndi kumwe nawe, nzobana nawe, nzokuzigama, nzokugwanirira. Hanyuma biraremesha, birakomeza. Imana yarababwiye ko bazotsinda iyo ntambara. Iranababwira ati ejo mu gatondo muvyuke hariya mu kiyaya c'Isisi muje kubatega. Me hari ikintu kibuze. None tugenda n'umutwe gusa, duhagarare ibyo nyene simplement. No, hari ikindi kintu gikomeye. Umurongozi Jehoshafati nawe yariko aronka revelation iri claire ya mise en pratique y'ubuhanuzi. Umuvugishwa yavugishijwe kandi yatanze contexte general y'ibiri ku cyifuzo c'Imana. Mugabo nibiri claire muri execution. Il faut yuko habaho une révélation claire, kuko révélation claire itanga une stratégie. Ni kuvuga ngo Yehoshafati wewe yari yarose enfant dans son cœur, ntavugishwa birebire. Alléluia. Murabona combien de fois biryoshe mu nzu y'Imana. Uburyo Imana yahamagaye abantu batandukanye. Yehoshafati ntavugishwa birebire. Si muri babandi bajyama hasi hanyuma akavuga ngo Imana nuko waravuze. Ni muri babandi bavugana n'Imana mu vyiyumviro. Ni muri babandi bavugana n'Imana mu bwenge indani, bakaba bodegaja iciyumviro gica cubaka ibintu byose byavugishijwe. Yehoshafati yaciye akora iki? Yaciye abakorana ati nimwegerane, muvugishwa aravuze, yikubise inkoro hasi aho Imana icubahiro, aca aregeranya abantu ati mbe rero inama ngomba ndabagire y'ingene vyogenda. Dushire abaririmbyi ba bene Kohati tubashire imbere, bezwe batungane, hama tubashire imbere baririmbira Uhoraho indirimbo zo kumutazira. Kandi iyo ndirimbo nibahagarike, bahoze ko gutazira, bahoze ko kuririmba indirimbo yo gushira hejuru Uhoraho no kuvuga icubahiro ciwe mu ijuru no mu isi. Natwe abandi bose basigaye baraza kuja inyuma, n'abasirikare bafise ibigwanishwa baraza kuja inyuma. Iyo nama ngo abayishikirize ayibahereze bati nivyo nyene tubigira uko nyene. Mwumvise gusenga, umuvugishwa aravugishijwe, ariko kandi n'abahabwa strategy yo gutunganya ibintu bararose strategy y'ingene bashira mu ngiro bijya bintu. Isi niko yubatswe, umuryango niko wubatswe, ishengero niko ryubatswe. Bitagenze uko turashobora kwenena kubuvugishwa kandi Imana yaravuze, mugabo bikanka gushirwa mu ngiro, manque de stratégie claire. Ndakwivuriza uyu mugoroba bifatanye na kino kirere murimo cyo gusenga, murondera ubugombe bw'Imana, musiguza, bamwe barota abandi bahishurirwa mu buryo butandukanye. Imana icamwo ikavuga, Imana yo mu ijuru iherekeze ibyo yavuze no kuguha une stratégie claire yo kubicira mu ngiro. Kuba warose ni kimwe, kuba wavuganye n'umuhanuzi ni kimwe, kuba wavuganye n'abahanuzi babiri bagakonfirma ni kimwe. Mais il te manque une stratégie très claire yicucuherako yingene ubipanga ngo ushikire intsinzi Imana yakubwiye. Jewe inyuma y'imyaka 3 ngize mariage, abadokiteri batanu ntarinda kuvuga amazina kubw'umutekano wabo bahano mu gihugu, babwiye madamu bati, mada umugabo wawe akora iki? Ati n'umukozi w'Imana. Imana iguhezagire. Rero wewe ko ari umukozi w'Imana, muzoba si bose bagenewe kuvyara. Désolé, ntuzovyara.
kandi ngwara yawe udupermete twubike igitereko caririra imbere y'umuganga. Yaza kuba hano nabivuga ndyohewe cyane. Aririye imbere y'umuganga avuga ati none atukuteba niko ciyemfekta kizoca kivamo cancer. Aho hari nyuma y'imyaka 3 atanirakoroka. None urumva ubutumwa bamuhaye. Natwe dufise ubuvugishwa, dufise inzozi, dufise amazina, turi muri fiançaye. Muri fiançaye niho twari dufise amazina, dufise n'inzozi. Mugabo après 3 ans bavuze ati désolé nuzovyara. Iyakire kandi umenye ko hari abandi ivyo vyabaye ko kandi bamaze kwiyakira. Mwoko mukijirwe muvize ijambo ry'Imana mukagira mwe muyera mukamvyumva kumwe n'umugabo ni gufyonderako. Chawiyumvira image madama aje kubimbwira rira. Maso yatukuye. Yavyimbye. Tugahura nanje ntwenga. Abimbwira ntwenga. Asubira abimbwira ntwenga. Asubira abimbwira ntwenga. Ndiko mbwira igikoko, ndiko mbwira umuntu. No, ariko abwira umuntu. Jewe nayoye nti, okay, bagize neza kuvuga ivyo. Mugabo nyemerera nanje, mere tugikundana. Hamwe twasenga. Tukasiguza Imana ku bintu bitanu. Bijanye n'uruvyaro, bijanye naho tuzoba, bijanye n'igitigiri cabo tuzovyara, bijanye n'umuhamagaro wo gukorera Imana. Imana ikabivuga ko byose. Iki nico yakuyemo kandi yarakivuze ko. Yavuze ko tuzovyara. Naka na naka. Hallelujah. Harimo umwana twaba twise unshakable faith. Ha? We yaravutse ga ukwizera kutanyeganyizwa. Inyuma hariho uwundi twari twise big stone. Gitandara rubuye runini. Murumva tuvize ubuhanuzi iby'Imana yavuze. Mugabo nawe afise ikibyimba cuzuye ni igitereko kujya kwivoka yamavoka amatana n'ikibutobuto bikaba bimatanye bifatanye niko byari bimeze. Twasenga tugahishurirwa tubona operation yabaye biri ku isahani ja kwipimisha atubuho bigeze kuri fazi yo kujojota. Tugasubira tugasenga Imana ikarungika umuntu atanatuzi ngo ikibazo cyanyu Imana irabakijije. Hata turiyumvira tuzi nabo hanuzi dukeneye ngira ngo baratubesha da. Ça ne passe pas nandikoroka na namba. Umunsi wa nyuma Imana yabimbwiye mu masengesho nshize umutwe mu maguru mbona umuntu amagaze imbere hanyuma mbona aranyeretse umuganga ati raba gasahani k'ibintu tumukuyemwo. Cyo gicapo cyangaruse kabiri. Muguwo munsi yo mvugo nca ndayimenya. Ndayimenye tuvugana n'umuntu ari mu kindi gihugu. Acavuga ati ndungikira amakrishe mwakoresheje. Tuja turayarungika nagira amafaranga mw'abantu mwe hari mu bihe bigoye twahitiyemo. aho hantu navuze ni nimburi Imana urabona yuko no kuri inzu ari apeni. Ndasenze ngo duha amafaranga ngize gutya nza mbona umuntu aje aho dusengera anzaniye amadolari 500. Haca hongera hakora babiri amafaranga twayivuje ko 100% muri ico gihugu kandi ko bitaro bizimbye. Ku buryo abakozi baho batanguye kudusaba akazi ngo nibumve ingene twege dushobora kuriha 100%. Uko biri kose turatunze dufise amafaranga. Aho hantu niho hantu umva uruhererekane rw'ibintu baramwopeye
twabonye urupfu ntiyapfa, amaraso arakama. Hanyuma aho babika amaraso muri operasiyo, ibyo bintu birabaho, abaganga niba bari ngaha sinzi ko babizi, aho babika amaraso yarakamye. Hanyuma aho bayabika muri firigo basanga haruga, bararondera urupfunguruzo bararubura, baca barasenga, umuganga babwira ati senga, baza babona umuntu aje kwinjira, umukorege wabo cabirekaho urupfunguruzo ruri bari babugururira, bigeze habi ntiyapfa, avayo. Si ibyo gusa, nico gihe nuriye indege niho natanguriye, kuko inyuma y'isomene aho twari tugwariye twumvise two dutegerezwa kugaruka imuhira. Me azogaruka gute? Bamwopeye, azoza n'imodoka ku Kanyaru canke hariya munoze mu Kirundo, ntibikunda. Tuzaba tubona amafaranga araje, ati amafaranga arabonetse, ntayo twasabye, ni vya bitangaza bikibandanya. Hanyuma rero baca bavuga bati ko ico gitangaza kibaye, wewe uzocuja n'imodoka, wewe tuzomutegera ku kibuga c'indege. Ntego nza mbona amafaranga araje, aze ndanavuga nti oya ikita nzoyavunja ni menshi, nzogena n'imodoka. Uwo twari kumacambira ati wewe wavuze yuko na wewe muzogenda n'indege, none uciye utangura kugira ubwoba bw'ubuzima, ca numva ndamaramaye. Duca tuza nayo ushika imuhira inyuma y'amezi 6. Haleluya. Inyuma y'amezi 6 yaciye asama inda. Nomuzi ngoma ndabibwire, ndacari muri ano majambo, ntimugire ngo nayavuyemo. Iyo nda irakura, igeze ku mezi 4 bavuga bati ni non evolutif, ivamwo. Inyuma yiyo arasubira arasama iyindi, ikivamwo umwana. Turi gusenga, dusengana na bene data mu gihugu kibanye. Hanyuma ndababwira ni mbonye ipfuhe ry'umwazi, aya masengesho ariko abaca intege umwazi. Muhaguruke dufata n'abako dusengera imiryango. Kumbe ngeze kuri aeroport, sanga madamu ari mu bitaro ku kwezi umengo kwindwi nyambara ku 8. Yanda arayivyara, bamujana muri Koveze amarayo yinga 3. Umwana baho arakwiza ibiro, turataha. Duhimbaza Imana nk'indwi 2, tuyitazira, tuyishimira, dutanga ikimazi cishimwe. Mana ushikije amasezerano. Mu ndwi ya 3 umwana yagwaye rimwe carapfa. Inyuma y'uwo hongera hakoroka izindi na 2. Ivyo biheze duca tuvyara umwana. Uwo wundi duca turavuga tuti dans l'entretemps, aho twari twakoze indi forme y'amasengesho, twari twatonze urugamba, Imana yatubwiye ingene tugira lokomba by'imiryango twari twaracajaguye badi kuva kera. Twari twarabihejeje vya karande, ivyo yari sivyo tuguma tugaruka ko rendi kubera haje ikibazo, haje ikindi, haje jatuvyara rero uyundi. Uwo wundi turavuga tuti unshakable faith yarabaye shaken. Mugabo ubu darantreta ntazonyiganyizwa tena, reka tumwite big stone. Duca tumwita big stone. Uwo rero habura amezi 3 kugira ngo akwize imyaka 5. Ariho n'umunyeshuri. Haleluya. Inyuma y'uwo duca dukurikiza ko umukobwa yitwa
Rock Naomi caravuka nawe. Dushima Imana, umuhungu umukobwa tutazira Imana, tubana nawe turanezerwa umwaka n'amezi 3 ku mezi 4, umwaka n'amezi 4 yawa barapfuye. Agwaye mu bitaro, nza gusenga siguza Imana, ndabwira ni Mana, uyu mwana akagenda uzobunciye intege. Imana ati oya, sinzoba nguciye intege, kuko nagomba ndabatwarire rimwe na mama wiwe. Irambwira impamvu ihitamwo rero hagati ya mama n'umwana, uwogenda kuri kurankarira kandi unkankamira. Ndayibwira nti singukankamiye kandi nta numwe mpisemwo mubogenda, nibabeho muga nibibuko ushaka, bibuko ushaka. Cagenda umwana ngejeje ngaha rero. Yesu ashimwe. Kubera ko imvuze iyo ntahe, nagomba kuvuga ugusenga ingene guvise ububasha bwo kuvuguruza ibintu byatewe ko ikidodo ngo ibi ntibikunda. We niwumva ko bari badusezereye atruwaza ngo mwege nimuzovyara ni kurandurana nibizokunda, kandi ugatevya ameza n'akajako haca yiyemfekta hajojote vuararo cancer iguhitane uburena byose. Kandi wari kuvyemera none baramuhutagiza babiri bamutelefona bamubwira ati ngo tugikureyo, nabambwira ni oyaye subugome bw'Imana, nimba ari kugikurayo ni après, mugabo Imana yanse tusubira mu masengesho. Twaravyaye. Haleluya. Twaravyaye. Mu nyuma rero nagiye gutahura ido nido gicatumye Imana ibireka. Ryabaye ishure ryiza, ahora ndota nkabona ibitabo nsoma niga cane, nzoguma niga. Master zingahe, doktora zingahe, nzokwiga ibingana gute n'ibintu. Kombe ni mumwemu. Ati we. Rero gusenga guvize ubushobozi bwo kudebloka n'importe quelle situation bloquée. Biva kuba bihwanye n'ubugombe bw'Imana, n'uwapfuye arazuka. N'uwapfuye arazuka. Haleluya. 2013 nagiye kuvuga ubutumwa muri Preserich. Hari gihe bitaba bikenewe ko twivuga, muga bivanye n'icigwa ugasanga birakenewe. Ngiye nari umusore nja kuvuga ubutumwa bwiza. Ngiye kuvuga ubutumwa bwiza mbwira abantu tudafise ivyizegwa bimwe murabumva bagwiriye muri biriya bitaro. Hama ndababwiye ubwo butumwa, bamwe baravuga ngo ntabwo twakira, ikindi gice turabwakira. Numva nashungumiwe. Hariho umuntu yavyaye ava mu gatumba aca abura umwana, aca arapfa umugore. Umugore ahejeje kuvyara aca arapfa, aca bafukira ngaho. Abakene ntibagira biwabo, ntabatelefona nta nakimwe. Mugabo yicaye kwigazo ariko ararira. Mvuze ubutumwa harihanye abantu barenga kuri 10 muri ntuzeye sare commune yose. Abandi babwanze bakiri ngaho babanda, ndavuga ni kugira ngo mumenye yuko Yesu mbabwiye ataramajambo, afise ubasha bwo kukiza no kuzura wapfuye. Uyu mugore arabaho, ndagenda nditaza ndasenga irya mbere, ndasubira irya kabiri, ndasubira irya gatatu, mvuga hasi ni cuvasi wakira ubuzima ugendagende. Cyamvuga nta turahejeje, nahito bikora turi ngaha, murashobora kuduhamagara. Cyamwego turi kumwe ngo tunyaruke tugende. Turiko turagenda tubona abantu baza kutwiruka inyuma.
mutima urasimanziza ngira ngo vyanse vraiment. Mugabo tubona wa mugabo wiwe nawe araje akoma induru avuga ngo madamu wanje arabyutse arakoroye aricaye. Ibyo byari biwanye n'ubugome bw'Imana. Ibyo byari biwanye nuko Imana igomba kwiyerekana. Mugabo kuri uwo mwana wa mbere, uwo wa mbere Unshakable Faith, urumva ni izina, urumva ni ingene twagwanye turinda ayo masezerano. Afashwe rimwe ndi gukorera Imana, gufasha umuntu ataravyara ndamutera intege, nanda ko naraye mbyaye, urumva iminsi twari tukamaranye ngako karagwaye, bati duhurire muri vile tuje kuri Bumereke. Bagiye kuzana ama exame bagarukiye mu nzira umwana yapfuye. Ntacyo bayazaniye. Cyane ababwira ntivyo n'ibitoye nje ndazi byabaye muri presereja n'ahandi hantu ntarize kuvuga. Igigwayo abaganga mbisa niyugaranira mu cumba nja kuri wa mwana ndasenga nivyo ntigeze senga, ndapoma ndamuhumekeramwo akiri mwe mu buzima kandi cyubaduka bihesha Imana icubahiro, izina ryohoraho ryamamare. Unshakable nanyiganyizwa nakogwako, ndahofora amaso yuko avyuka nuko akorora wapi. Kubera igihamwe yakoze igitangaza hano ntigikore, ntibyari biwanye n'ubugombe bwayo, ntibyari biwanye n'ubugombe bwayo. Ico nakoze naciye mfukama nca ndashima Imana. Merci Seigneur ko gukora igitangaza kuwu sinari ngikeneje ngo nkwize, narahejeje kukwizera. Sincizezwa nuko ari bitangaza bibaye, mugabo nari nabisabye kugira ngo abatuzi abazi naye yacu bizigizwe nuko uri umunyabubasha kandi uri umunyabushobozi byawe atari amajambo gusa, ariko uzomenya iyindi nzira ubicishamwo bakomeze kubona ubwo bubasha bwawe. Oh haleluya! Hari ubushobozi mu gusenga Imana. Yehoshafati nabo bari kumwe barasenga, ijuru rirakinguka, Imana ivuga ubugombe bwayo, Imana ivugana nabo. Icya kabiri, Yehoshafati nabo bari kumwe bamaze gusenga, Imana yuguruye umutima w'umurongozi, imuha une révélation, la stratégie. Ngirira mugenza uti Imana ikumpere stratégie yo gushikira ibyo yavuze. Twege strategy yacu nyuma yo gusenga birebire no kuronka amasezerano menshi n'ibindi bitandukanye, kwabaye kuja muri ico gihugu tugakontakita uwundi muganga kuri telefone, tukamuha amakrishe kugira ngo nawe arabe, hanyuma aravuga ati nimuze ndavyirabire mwashitse sava ale. Iyo twigumira mu gihugu tugahora, hari igihe twari kubibura kandi no kononekara kuko camutevyemwo. La stratégie. Ubwa gatatu, la stratégie bamaze kuyihabwa hari execution. Twahawe stratégie iri claire, ibikogwa ingene bipangwa, baririmbye imbere abandi inyuma. Muri execution bamwe bose bategezwa gufata uruhara rwabo. Abaririmbyi bashizwe imbere binjije abandi bose mu mweme yo guhimbaza no gutazira Imana. Asi nogeza ngaha tugatazira Imana, umuriro w'Imana ukaka. Bahimbaje Imana batazira Imana kubera iba mu mashimwe yabera, nayo ibi byagiye muri ayo mashimwe. La présence icituma abavuye Iseyiri basubiramwo n'abamayoni n'abimowabu. Akajyana agafata umwe uruboko agashikura, agafata uwundi ati yana umwasi wanje umutwe agafyonda, agafata uwundi ngumu pa. Murabona ko nize kugwana, bamwe bayikura aha mugagenda yikuye ino. Oh haleluya! Bahimbaje Imana batazira Imana. Iki kintu cyo guhimbaza no gutazira Imana siyo teme du jour. Mugabo nagomba kubabwira ngo
c'est provoquer Dieu. Kuko iciza kuba muri ayo mashimwe yarayakeneye kiri mu bintu Imana itiha ihabwa, kiri mu bintu Imana itikorera. Ntiyihimbaza ngo ndihimbaje, ni Imana nzima, ni Imana ikomeye. Yoyo muri irakomeye yaremye byose, yoyo muri irahambaye iganza byose, ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru. Mugabo igeneye abantu babwateye iriya misozi, biriya biyaga, ukwezi, izuba n'inyenyeri, urakomeye. Ibyo nibyo bakoze. Muririmbire Uhoraho yuko ari mwiza, muririmbire Uhoraho, mwamamaze ishimwe ryiwe. Yesu n'umwami, niwe ntango n'iherezo ibihe byose. Oh, haleluya! Ati nimuririmbire Uhoraho yuko ari mwiza kandi imbabazi ziwe z'amabihe bidashira. Murumva iyo defile n'ikirato cyotobora isi. Muririmbire Uhoraho yuko ari mwiza, yuko imbabazi ziwe z'amabihe bidashira. Muririmbire Uhoraho yuko ari mwiza, yuko imbabazi ziwe z'amabihe bidashira. Muririmbire Uhoraho yuko ari mwiza, yuko imbabazi ziwe z'amabihe bidashira. Uwarati nimurinda kubiririmba gusa. Ndahari, 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 ndahari. Komeza muririmba naje turi kumwe, ndahari. Iba mu mashimwe y'abana bayo, iba mu mashimwe y'abana bayo. Bantu b'Imana, hagarika kwidodomba. Iyo niyo message ya mbere. Abantu barasenga bakisonzesha amasaha 8 mu rusengero, mugabo yasohoka akabona imodoka 5 zimugiriye nk'ibyo zatugiriye, heavy traffic. Ashanga ngo turahumiwe. Wadekraye ibintu yuko bihinduka, yuko bikoreka, urabyizera mu mwemu yawe, yuko nawe bitagaragara ku maso bihari gutabagwa, nuko inzira zikinguka. Mugabo inyuma utaranashika no muhira uvuye gusenga, utarana dejena ivyasware. Ngo turahumiwe vrema, ngo turagowe vrema. Ko none ibi bintu bizohinduka. Wiriwe he? Hagarika kwidodomba. Na rimwe kwidodomba kwigera kuzana inyishu. Aba bantu bavuga bati reka ejo bundi nagiye ku musozi w'Iseyiri, bariya we ntabuzi amamayoni bobo nibikoko nibirara. Reka bimayoni yo wewe urabumbura babariko. Reka turahumiwe ahubwo. Ingabo zacu nizipanze zifise akajagari, nta rutonde rubarimwo n'ibindi bitandukanye byari kuzana insinzi. Bakoze igikwiye gukogwa. Haleluya! Uko guhimbaza Imana si kubikora nka peroke, si gusubiramwo amajambo avuga ubwiza bw'Imana, si gusubiramwo ibitangaza n'ibimenyetso Imana yakoze muri kahise hanyuma ibwina mu mutima uce wibandaniriza kuguma uko wahora, no kuvuga uko wahora, no kuraba uko wahora. Oyaye, vyavekta inside yiwawe. Haleluya! Vyavekta inside yiwawe. Nibwina n'ingendo, façon de voir, façon d'apprécier igahinduka. Kubera iki? Wakiriye ubutumwa busumba ibyo ubonesha amaso. Wakiriye ubutumwa bwo bw'ukuri. Ibyo ubonesha amaso si ukuri, kuko nuri mu vyiyumviro vy'Imana ngo umenye impamvu sampuruza z'icatumye ireka ivyo.
rero turiko dutsitara ku busa, turiko tugwana intambara tudashobora guhangayikishwa n'ibyo uri kubonesha amaso kandi biri ku rugezo atacu bihinduramwo. Ibiri ku rugezo rw'umuntu rwo kugira icyo abihinduyemwo, yamuhaye n'inguvu ziwanye nabyo kugira ngo abitorere inyishu. Mugabo ibitari ku rugezo rwawe murarabana, uva gusenga seti ijuru mukarabana bikakuraba, ugasubizamo iyindi bikakuraba. Aro mugabo isa nimba y'Imana iza gukwira ku munsi ugira 8 biri pasura. Niko byagenze kwa Daniel. Abantu bavuga ngo yafashe iminsi 21 ntiyafashe 21 jours. Byahurira yafashe une durée indéterminée. Igihe kanaka yiyeguriye kurondera Imana iminsi ngahe no ntayirimwo. Me muruko kurondera Imana umunsi wa mbere nakibaye, wa kabiri nakibaye, ire encourage, arakorosa, aratunganye, yihaye no kubw'umuryango aratunga, uwa kabiri gutyo, uwa gatatu gutyo, wara umunsi wa 21 niho intambara y'ikirere yabangurukanya, niho marayika yari yakorotse amubwira ati ugena narimaze 21 jours ntangiriwe n'impwemu z'ubumedi n'ubuperezi. Zarangwanije Daniel, zarangwanije puta, byari byaravugishijwe na Yeremiya 25. Rero ubuhanuzi, message byasezeranywe ku gihugu, ku muryango, ku ishengero birashobora kugoma mu kirere, imwemu zikabirezita zikabigwanya bidasohora. Abasenzi cyangwa abantu basenga nibo bashobora guteza intambara, iyo ntambara igatuma ijuru rikinguka, abamarayika bakaza kugurura ikirere bagakuraho intambamyi, amasezerano agashika. Umve ikindi cyabaye, nicyo twavuze no yuko iyo dusenga hashobora kuba guhungabana kw'abatugwanya. Abagwanya Yehoshafati baratatanye basubiranamwo baricana, iyo ntambara ayirorera gutya, atabuye bashizemwo, atamugere bashizemwo, atangumu bashizemwo, atanjugunjugu bashizemwo, kubera Uhoraho yavuze ati ntimuzorinda kugwana. Irifare yuko bobo bafata ijya strategy, hanyuma Imana igaca yiherengetereza abo bantu bacanyemwo. Ikindi cyakane cyavuyemwo, ubutunzi bw'abasi bagwanya Yehoshafati, ikambi ya approvisionnement, aho biravitaya, aho babikura, aho babibitsa, aho bari bakambitse, ni kuvuga ngo babyegeranije iminsi 3 bica biba ivyabo. Abari bo bavyegeranya babiseha n'ivyabo ndabahaye icanyo. Imana yaciye iya ubudahangagwa Yehoshafati, bituma abandi bamugwanya bamutinya. Umwe wese akavuga ati urashavuga ivya Yehoshafati mu karere, jewe sindimwe ntumbaze, nta manama nkeneye yo kumugwanya. Wapi? Genda. Ibyo birashoboka. Haleluya. Ibyo birashoboka yuko Imana iguha ubudahangagwa. Hari abantu bagwanye intambara zitandukanye mu miryango yabo cyangwa ku buzi bwabo, kubwo kwegera Imana n'umutima umenetse, bayihiga ko ubutabazi atawundi bizigiye kiretse iyo Mana, ikabaha ubudahangagwa igihe kanaka. Abase bakajugumira bakabatinya, ibyari ibikoresho bya Satani, bagasigara babona uwo muntu bakamuhunga. Haleluya. Imana yarangije muha umutekano impande zose, kuko abamugwanya bahungabanye, bacitse ivutu kubera ubudahangagwa yamuhaye, bararandutse imitima bacika ivuto, maze yegeranya byose. Ayo majambo iyo tuyagezeko tukayasozererako, atuma twese two kwikorera intebe, atuma twese two koma induru. Ingene gusenga kuzana ibitangaza, me uko gusenga gutegerwa kuba kuri conditione na bino bintu tangirijeko.
biri muri Yakobo igice cya 5 kuva ku murongo wa 16 bavuga ubushobozi bwo gusenga ngo muri mwebwe nimba hariho umuntu ababaye nasenge, muri mwebwe namba hariho umuntu aroraniwe naririmba ishimwe, muri mwebwe namba hariho umuntu agwaye natume ko abashinga naye bo mu ishengero baze kumusengera, bamusige amavuta ya elayo, kandi asanzwe yarakoze ibyaha azobiharigwa. Kuko gusenga gufatanije n'ukwizerane ku murongo wa 15 kuzotuma umugwayi akira. 16 mwaturiranira ibyaha byanyu, musengeranire kugira ngo mukire indwara. Ko gusaba ko mugorotse kugira ikimaze kuri byinshi canke kuri byose. Barangadavuga ngo Eliya yari umuntu ameze nka wewe, yavukiye kwa Ntuzeye nkuko nawe wavukiye kwa Ntuzeye. Tukompretize mugabo ngo asenga yinginga atarekura, Imana irekura imvura. Ubwa mbere yarayugaye haca imyaka 3 n'igice, arasubira ari inginga, Imana irarekura imvura kubwo hasenze umuntu w'umubiri. Aro ne ayo masengesho kugira ngo yishugwe, hari ibintu bisabwa abatonze ku rugamba. Icyambere ni amasengesho y'ukwizera. Dutegezwa gusenga dufise ukwizera. Hamwe wobikekeranishwa no kubera ubuhanga, no kubera ubwenge, no kubera ibiki, wewe wamaze kwidisqualifier. Tukwiye kwizera. Kwizera c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration de celle que l'on ne voit pas. Ibintu utabona kurabikwemeza ko bihari. 2014 imodoka idupfiriyeko turi ku Ruvubu twariko tuja i Muyinga. Ataho hantu ni habi, guca aho hantu muri bino bihe ni habi. Ipfuye sangapi? Ipfuye saa 1 z'ijoro. Nk'ubu abahazi barahaza. Ibiti biri hafi y'ikiraro murabizi n'ishamba ko atarugendo urugendo ni runini uva inyuma ahari abantu kandi uje imbere ni runini. Twakora iki? Aja muza arafite rogoto tunate wapi? Guvyona ngo irazunguruka wapi? Ikibazo cabaye muri Croix tuyikurahe saa 1 z'ijoro. Ngoma rero ndabwiye ntahe yankuyeho y'ukwizera Imana ko atakintu na kimwe tokora. Ndabarira biravye bariko baratetemera, ndi kumwe na madamu, ari kumwe n'umugore wiwe uri karadutwara. Ndasengera mu mutima. Cyana muganturira imodoka. Madamu uri imodoka. Nawe uri imodoka. Sigara hanze. Nditaza nikove ni mwizina rya Yesu Kristo were none genda ni acha ratsa ikirahinda duca turagenda. Murazomubaza yitwa François ari muri Belgique n'umugore we Jeanne d'Arc. Dieu l'a fait. Ikiragenda neza igeze ku bitaro vy'Imuyinga, hôpital Muyinga. Hari ahantu hari agastation pembeni kwibarabara, ikirafyatarara. Ko mukora ibyugombye turashize. Ugusenga kurafise ububasha iyo abantu basenga bizeye Imana. Dukwiriye kwizera naho ibyo wize bitemeranya n'ibyo uri kurabona. Ijambo ryojo riravize ico rivuga mu mishishagu ya Yesu kwarakize indwara zacu zose. Rero ndashobora kwaduka nkavuga ngo ndi muzima ndabiheshwa niki n'imishishagu ya Yesu.
azoshishagurwa ryari? Byaraheze, yarashishaguwe, ntazosubira. Rero ukubohoka, ugukira ni ukwanje right now. Icya kabiri, dutegerezwa gusenga dutunganye mu mitima twihanye. Abantu barasenga mugabo ugasanga n'abayisikoro. Abantu barasenga ugasanga n'abanyamanyanga, n'ababeshi, n'abasambanye, barisambanya, bari mu byaha bihishijwe, bagize amabanga. Gendana n'umugabo w'abandi cyangwa umugore w'abandi, mais il prie et il chante. Kandi ari committed ku bijyana na punctualité, vraiment arahaba, araboneka, asenze menshi nabyabona nta nyishu, ariko asengera ku byaha. Tu es rebelle et tu viens devant Dieu. Seigneur, ndagusabye unkorere ibi n'ibi nini. Tangura nawe utunganye ibikwega, ibikuraba. Uraheranye, uri kucenga. Imana yambwiye ibicapo by'abantu bashika kuri 3 baheranye amafaranga y'abantu. Hashoboka kuba harimo umwe rero canke babiri muri abo. Byagoye bakaguma bacangacangana n'abantu, bakwepa, bakubita utuntu n'utundi n'ibindi. Ntavugisha ukuri. Fiero dovable, wasabye ikintu umuntu uti ima, wamusabye ntiyakugabiye, byakugoye kwisanga, usaba imbabazi avuga yuko rishika uti byangoye kuri amafaranga ngufite. Mais docteur escroquerie nituziremeshamwo ngo urumva ngo tuzokora 30 ijuru niyo zitatangura gukora kuguhingurwa kwawe ngo uhinduka aho hantu. Ubu mwizigirwa zigiye uko kuri wewe. Abandi barakoregwa, abandi baratabagwa, mugabo wibigiye uko n'ibyari bikwiye kugenda uko. Amasengesho y'umugororotsi nayo igiciro mu nyongazima. Dukwiye gusenga tugororotse. Amasengesho y'umunyabyaha ka contraire nigisesema, niko mu migani havuga. Kwiye gusenga tutunganije. Oh haleluya. Umuntu ari insumize ku mugabo wiwe, nibara ryaguye, mugabo hageze masengesho haterura ikirere cyose ijuru rimanuke. Genda uhindukire witunganye. Umuntu akorera amafaranga bamuhaye 10,000, agasigara 7,000 kuvyo 3 kuvyo yaguze, ashavuga ngo nari nkeneye amayinite. No, yasabe uwagutumye 3,000 zigwawe nayo uwagutumye. Naho ibintu byamanutse ubwizigi wa 54 mubwira uti nasanze bitagugwa jya wamaye, none rero nari nkeneye amayinite. Uwo yangabira avuga ati ego turi vyeri ugende wigurira amayinite. Mugabo atayaguhaye najuvuga ngo yarazi karidimire, mugabo ibintu byahindutse sur le marché. Tu es le voleur. Ubwo n'ubwara buto abantu bamenyereramwe mu nzu y'Imana ngo ntaco, ngo Imana irabyumva, ngo Imana ngo akanajo gatwaye, ngo nawe nyene yarazi, ngo nanabyinshi yo umaza kwiyumvira, ngo nawe nyene yarahaguriye. No! Kwihana gushitse kurakenewe. Imana ni yera kandi igomba ko tuyigana mu kuba abera. Naturiranira ibyaha byanyu. Umuntu aza gusenga akabona umuntu bavise ico bapfa, agaca asohokera muri uwo muryango ngo ntamubone hajya. Agaca yanga ko pastor avuga isengesho ryo ngaha ryo kurangiza ryo guhezagira ishengero, akavuga ati ndazi ko havuga ijambo ryo guhezagira, reka mpyiruke kugira ngo tutabonana na 2 na 3 turamukanye. Je bangiza ahantu. Mugabo kubera amasengesho yatweza dukoranya, wara je suis présent dans la chorale, je suis présent najewe dusunika umusozi wae hera uwibwina abatonda urugamba rw'amasengesho. Nagomba kubabwira ngo hari urugamba rukwikuvye kabiri, kujya kwimbugita ifise amafasete abiri. Hariho urugamba intrinsèque, hakabaho n'urugamba extrinsèque. Intambara y'indani ni yikomeye gusoma intambara yo hanze. Kuko intambara y'indani ugwana n'ukutihangana kwawe, ugwana n'ukutizera kwawe, ugwana n'ubwoba bwawe, ugwana n'amanyama yawe, ugwana n'akarigangamuhogo kawe, ugwana n'ukutaca bugufi kwawe, ugwana n'ukutihanganira abandi kwawe.
ugaca bugufi ugatanga imbabazi, ugashikira uwakubabaje atazi gusabye, kamubwira uti nje gutunganya warambabaje hano, sinzanywe no kukwagiriza, zanywe no kukubwira ko umutima wanje wari warakurojese, ariko ndakubabare kuko natawe katari wewe, ari umwasi yagombye kutujyanisha ngo nkoreko. Ndakubabariye, amahoro. Bwari ubundi ushima atarakira akaza mweme ngoroventeye ngo narayanditse yuko 9 ngo na mama naramubwiye ngo nukuri Imana yambwiye ngo nze kugusaba imbabazi ngo nanjye ndaguha imbabazi. Akazomwimba mukomereza, akazomwimba kugeza ngo ahamushikanaho kubura kumwibutsa ibintu byose no kumufyondafyonda, kugira ngo arindire ko nawe yoca vyeta hasi agaca bugufata nukuri ndatahuye ko nakubabaje goza. Ugutanga imbabazi no gusaba imbabazi na kondisyon zijamwo. Wewe watahuye ukuri kw'ijambo tito dirige vers quelqu'un, hanyuma ukamubwira ibyo bakavuga uti naguhaye imbabazi. Nimba ari umukozi w'Imana yakubitanye inkokora n'uwundi, yes, niduca tugira hypocrisie. Imana ishimwe. Twerera twarabitoye. Yes, aje amenya aboneka byo. Imana ihabwa icyubahiro. Kahoberana. Bibiri ivuga ko dukwiye kugira imitima itagira akarohe. Medusengana imitima iviza akarohe. Dusengana imitima yaciye imanza zaba. Ujya nta kigenda, nta kirimwo, nta gakiza kamurimwo, waranamuhejeje no kumudisqualifier. Hari mu rutonde rwa Imana yemera. D'après toi, mehira mwemera nabyutsi. Naho yoba yarakoze igave ntuzi ingene yihanye, ntuzi ingene yitungaye, uracaca urubanza ageze kure. Dukwiye gusenga tugororoke Imana, masengesho y'umugorotsi na igiciro mu nyonga z'Imana. Ca gatatu, dukwiye gusenga turondera ubugombe bw'Imana, dushingiye ku bugombe bw'Imana. Bibiliya iravuga 1 Jean chapitre 5 verset 14 ngo iyo dusenga tugasaba ibihwanye n'ubugombe bw'Imana, Imana irabikora. Ibihwanye n'ubugombe bw'Imana n'ibitavuguruzanya n'ijambo ryayo. Ikintu kitavuguruzanya n'ijambo ryayo n'ubugombe bw'Imana. Ntushobora kuza gusiguza Imana ngo none ko umugore agize imisa ngwanya nkaba mbona uwundi yatanguye kunkunda, nago musigurire Mana ko ntihenze igihe naza gucagura uyu ariko ndaba neza nyitwararika abazi iby'ingwara zanje yuko atari we yari kuba wanje, kugira ngo nce ndabihimbura, ndabihimbuye, ndabitunganye neza. No, subugombe bw'Imana na Mana ishigikiye divorce. No, ni mwihende. Babara uvugwe ibikomere mugabo nubigereke ku bugombe bw'Imana, biranyuranye. Kwica umwazi wawe nubigereke ku bugombe bw'Imana, biranyuranye. Oh haleluya. Icakane dukwiye guhagarara ko nk'abatonze urugamba rwo gusenga, kuba turi motive no kubona icubahiro c'Imana. Mugabo turi selfish, turikunda ku buryo 80% y'amasengesho abantu dusenga n'amasengesho arera akazi kanje, ngorane zanje Mana, agasuzuguro, agakengegwe kandi ko cyanje vyahombye umutahe waheze, mwana wanje Mana ishure yiwe, umwigisha bashwanye. Donc ndi egocentriste. Biherereye kuri jewe n'inzu yanje n'amagara yanje n'abanje. Twaribagiye abamisiyoneri, twaribagiye abari mwihamwa, twaribagiye abashonje n'abababaye n'ibintu bitandukanye. Ndacari muri kwe. Ukwiriye guhagarara urondera icubahiro c'Imana. Mbega ivy'Imana yo gukorera kandi yoguha yo gukoresha ibifisemo inyungu izahe? Ugomba kuboneka cyangwa ugomba kiboneka. Nimba tugomba kihabwa icubahiro, yiteguye gukora ibimenyetso n'ibitangaza, yiteguye gukoresha abato n'abakuze kugira ngo ihabwe icubahiro, abatarizera bayimenye. Pour conclure, Imana igomba ko dusenga tutarambirwa. Persistent prayer, gusenga dutitiriza.
none urabivamwo uraja he? Imana yarankorongosheje nababwire kuva 2018 ndakora amasengesho seke ataco ndya ataco nywa nkagira nti nawe ni minsi indwi Imana yabonye yuko ari ibintu bitamenyerewe umuntu yawuhereye ndagira ngo nawe iraza kunkorera ikintu ngaca asubira mu yindi ibasha ntateguye kubera ikimbuzi yonja nkora iki njaye ndayasubiramwo umunsi umwe nza kurondera indimu ndya ndazijyana n'ibishishwa kugira ngo nuzuze mu nda nayo ni acide je naragwaye estoma kandi yakiri hajya kwa Silvia Kinigi hajya kubumwe hepfo yo kubumwe gatoki ndiko ndaduga nafukamye mu ivu nambaye ipantaro imishago ya Yesu yaradukijije sishobora kuva aha utankijije ngo vaho cangenda shikira njya ibintu byose buyi bitoki ibintu byose narabujijwe sinasuye kugira ingorane nimwe estoma yanje yabaye nk'iyumwana uko nabibwiwe none munsi tonda urugamba rero me urutonde neza naho twumva ngo bararirimbye naho twumva ngo baripanze abaririmbye imbere abandi inyuma ni kwabaye gufa kugira bantu b'Imana muharirane mushikirane mwiyuzuze na bagenzi banyu mwiyuzuze na bene so muvuga ururimi rumwe ntimuvuge zibiri bantu b'Imana iyuzuze na mwene so kura uburyarya ikintu caje ejo n'ubu kiguma kigaruka kuko ari hypocrisie turamaze kumenyera iby'ishengero turamaze kumenyera intonde zimwe zimwe zikatubamwo me Imana igomba gupasura ivyo bintu nyene kugira ngo duse nayo niduse n'urutonde rw'idini Imana igomba ko ihindura imitima yabera ihindura imitima yacu ikamenagurika ikorohera yo kugira ngo ibone kuyikoresha abakomereza shikira babakomerekeje abavuzwe nabi shikira babavuze nabi oh haleluya wihanganire mwene tutamucira urubanza kumbure wewe uri uw'inkomezi Bibiliya ivuga ngo abakomeye bihanganira abadakomeye muhaguruke babaririmbyi nimuze ngwino indirimbo imwe gusa muvyaguruke koraniro haleluya 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 uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uri mwiza Yesu uwo mugoroba tuvuze amajambo akomeye nagombye ngo turirimbe mu ijwi riranyankira ntimugire ngo nishe urutonde rw'ingene mwabitegekanije iwi ryanyankira bantu mwe dukura uburyarya twihanganiranire neza nitwihane umurenza ko kubera uburongoye amasengesho avuga ati twaheze saa 9 iyeze itunganye fye muga dans le cœur uraca fise umuntu wanka subwo bakwame bwema ukwihana gushitse ukwizera Imana kutarimo gukekeranya no kwidodomba kutarimo kuguma twisiba muri kino gihugu muri kino kirere kura amakomantere ego ari byo tubonesha amaso muga hari bihishirwe tutazi bifizwe n'Imana nituyizere twaturi byo twizeye reka gucira imanza bene so reka gucira imanza abakozi b'Imana terurana hekana nta gisirikare giterana amabuye nk'igisirikare cyo mu rusengero nibigera bashoka babona umwasi bagwana yama abona mwene se yama abona mwene data Ndakugomba mukiza we ntahomba shakwica
muri iyi ndirimbo nifuza turiko kumura turaririmba, hafi witegurire gutanga imbabazi. Ejo uzoshikire mwene so cyane ku mugoroba umusabe randevu ubwo bari ikintu nari bwakubwira sinari bwagushikire subiramo ndakugomba nikibane nanje utunganye ibidatunganye ukibanikiza imigambi myiza yo kubagendera no kubakora ibikomeye yo kubakiza no kubabohora. Imana niyo ntumbero yayo mugabo namwe ko nigishaka shiza nigishaka ukajura sizogira ijoni. Oh Yesu naho zogenda impira kukurikira. Oh ndakugomba sindiyoroheje cyane. Oh ndiyoroheje niwe gusa undemesha. Haleluya ni wewe oya na wundi oh ndakugomba aho ndi muri iyi si nisegenya no kuzuba. Yesu we mu vyago no mu vyiza sizogira ijoni. Oh Yesu undongore mu nzira shitsa kuri Yorodani shitsa kuri utekuru njabutse niwe wagusundemesha. Oya na wundi ndakugomba jewe ndakugomba naho mbasha senga n'ijwi ryawe ryumvikana ubwo ngo ndagukeneye ntungenderere mpinduke mushasha ntungenderere mpinduke igikoresho kizima gitunganye ntungenderere mpinduke ngomba nse nawe mu mvugo mu byiyumviro mu byifuzo. Bwira iyo mana twese tuzamura amajwi yacu dusenga. Bwira iyo mana irakumva irakubabara. Oh haleluya Mana ukomeye Mana ugira neza Mana wambaye usumba byose. Tugenderere nk'ikoraniro ryawe tugenderere nk'abera bawe turagomba gusana Kristo imitima yacu turagomba kwihindukamo
kugira ngo ise n'umwami w'abami, imitima yuzuye imbabazi, imitima yuzuye ukwihangana, imitima yuzuye uguca bugufi, imitima yuzuye urukundo rurenza ko muri byose, rwihanganira byose, ruticiraho, rugirwa inama. Mana ukomeye, ijambo ryawe riravuze ngo tubane n'abantu bose amahoro, tubane n'abantu bose amahoro. Hari aho tutabanye n'abana amahoro, hari aho tutakoranye n'abana amahoro. Mana data, abatwarira ibyo ngo turakugomba. Mana imitima niyi igukeneye, muri rya zina rya Yesu, muri rya zina rya Yesu, muri rya zina rya Yesu, muri rya zina rya Yesu. Sengesho rya nyuma, ndagomba ngo tuduze amajwi mu rukundo kwizera, kandi umuntu tumura akwiye muri ryo. Dusenge tuvuga ngo Mana, ubushobozi wagaragaje mu gusenga kwa Yehoshafati uyu munsi nibugaragare muri Minevame Kigobe, nibugaragare kubera bakoranye hano, nibugaragare ku ishengero ry'uno munsi mu Burundi. Ububasha bwawe nibugaragare, abasi b'imiryango basubiranemo, abasi b'ingo basubiranemo, abasi barwanya igikorwa cy'Imana basubiranemo, abasi barwanya igihugu basubiranemo, abasi barwanya ishengero basubiremo. Aho ndabona abadayimoni, reka dusenge tumanure umuriro w'Imana, reka dusenge tumanure umuriro w'Imana. Manura umuriro, reka umuriro wawe Mana umanuke, reka umuriro wawe Mana umanuke. Imbaraga z'umwijima zikubitwe hasi, imbaraga z'abadayimoni zikubitwe hasi, imbaraga z'abasataniste zikubitwe hasi. Ibitero byariko bigwanya ibitero byariko bigwanya imiryango, ibitero byariko bigwanya ivugabutumwa, ibitero byariko bigwanya amasengesho. Izo mbaraga zikubitwe hasi, izo mbaraga zisenyuwe, izo mbaraga zihinduwe ubusa. Uyu mugoroba turatangaza, tangaza, tangaza uguhenebera, tangaza ugusubiranamo kw'izo ngabo, tangaza bene boshayama, tangaza hagarara mu bushobozi bwo kurandura, bwo gusenya no gukombombora. Uvuge ngo ndahagaritse zino ntambara, ndahagaritse zino mpuha, ndahagaritse buno bukene mu muryango, ndahagaritse bino byago by'impfu. Hari abantu bariko bategwa n'imwemu y'urupfu. Imana isambuye imwemu y'urupfu mu muryango wawe, Imana isambuye imwemu y'urupfu mu muryango wawe, Imana isambuye imwemu yarikira reklama ibimaze mu muryango wawe, gucirwa intege. Yesu, 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 Yesu. Urakoze mwami Yesu. Ongera uzamurure uvuge ngo turateragiye. Ibyo twizera nibibe muri kino gihugu, ibyo twizera nibibe mu muryango wawe, ibyo twizera ko abantu banywana, ko abantu bahuza, ko abantu bumvikana, abagabo n'abagore banezererwa urugo rwabo n'ibibondo byabo, ko abantu barya ibyo barimye, ko abantu badandaza bakunguka. Bagomba dutangaza ayo matangazo muri rya zina rya Yesu Kristo. Mana ukomeye, Mana ukomeye. Jambo ryawe riravuga ngo ntiwigeze ukundira ijambo na rimwe rya Samweli karivuga ngo rigende uko. Ryagize ububasha, ryagize ubushobozi. Turatangaje kuri kino gihugu, turagitangaza ko ubuzima, turagitangaza ko ubuzima, abarongozi bafise umutima udasanzwe wo gukorera abantu. Turatangaza intsinzi mu miryango, turatangaza ukubyara kw'abagizwe ingumba muri rya zina rya Yesu. Turatangaza imiryango niyuguruke, abantu nibagirirwe neza, abantu nibarime bimbure, abantu nibatabagwe, abantu nibagirirwe neza. Iki kirere gihawe umugisha, iki kirere gihawe umugisha, imiryango ihawe umugisha, igihugu gihawe umugisha, abera bahawe umugisha. Ijambo ryawe ryamamare mu bushobozi no mu bubasha budasanzwe. Urakoze nyagora ku ngoma, icubahiro n'ishimwe reka bibe ibyawe muri rya zina rya Yesu. Impundu n'amaci menshi. Hallelujah, 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 hallelujah. Vise ubutumwa bubiri. Hariho umuntu yafashwe no kuguru k'ukuryo,
ibyo bintu birizana akubwiramo ububabare bwinshi kandi byasa n'ibigomba gutera bija mu rubavu bizana ine pararize. Mana ibyo yuko ibohoye ubuzima bwawe, wowe ukuguru kwawe no ku rubavu kwawe ntiwakire kwidegembya. Ubundi yari afise ikibazo aha muri diske, numvise ino muri diske Mana ibohoye ubwo bubabare bwabaye ububabare buguma buseruka mu ruti rw'umugongo mugabo nibuhere gafata imiti nibuhere. Mana irakubohoye muri diske, ubohoye ubugingo bwawe, ubugingo bwawe. Hariho ubundi yaragwaye indwara yibyukiranya mu gikiriza biraza bikamweta uvana isuforume ya asma mugabo ni krize biraza bikagenda bikaza bikagenda. Imana irabohoye. Haleluya. 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 Amashi menshi ku Mana.